Bakunzi bacano umuco w'ijambo ndabahaye ikaze aho muri hose, twizera ko mumeze neza kandi mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Imbere yuko tutangura ikiganiro cacu c'uyu munsi, reka hanze dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icubahiro Mwami Imana, tugushize hejuru kuko urabikwiriye, urabereye gushima. Ntawe uhwanye nawe uri hejuru y'amajuru. Mwami, ishimwe n'icubahiro ni cyawe. Mu izina rya Yesu kwemera turagusabye kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro kuva gitsaguye mpaka giheze. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, saba kugira ngo nkwemera abane n'umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro, kimubere umugisha, mubere umugisha udasanzwe. Mwemera avugane nawe biciye muri kino kiganiro mu izina rya Yesu. Mwemera tuguhaye ikaze kugira ngo ukore ivyo wagambiriye gukora biciye muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Arabo ukiza ubakize, arabo womora biguma ku mitima yabo ubomore, arabo mu izina rya Yesu Kristo ukorera ibimenyetso n'ibitangazo bibakorere, kuko uri Imana kandi ushobora byose. Urakoze, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Kumbure ni ubwa mbere ukurikiranye ibiganiro vyacu, ku mazina nitwa David Nitunga, izina ry'umurimo nk'abandi Bishop, akaba ari jewe nkunda kubana namwe muri bino biganiro. Niba utarakora sabone, nagira ngo ndagusabe ukore sabone kugira ngo uzure abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose, ibiganiro vyiza bishingiye ku ijambo ry'Imana usanga muri Zaburi 119 ku murongo w'105. Nimba utarasoma iyo Zaburi, genda uyisome hama uraza gutahura impamvu cano yitwa umuco w'ijambo. Yesu nashimwe. Imana iguha umugisha, kandi Imana ihe umugisha abantu bose mwamaze gukora sabone, mwebwe mwese mudahengeshanya guhanahana amalinki yacu, kuyasangiza mu yandi magurupe mwa murimo, ku masitati yose yanyu, Facebook n'ahandi. Imana ibaha umugisha, umuhate wanyu subusa mu mwami Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero ndabashimiye aho muri hose, aho muva mukagera, mwumve ko ndabashimiye bivuye ku mutima. By'ukuri ndabashimiye kandi cyane. Buri mwese mubandanya mudukurikirana, buri mwese mubandanya kubana natwe. Twababwiye iby'ishuri, mu by'ukuri impapuro zirahari, twarahejeje kuzikora. Muri tayari kwiyandikisha, urashobora kutwandikira. Abanyeshuri bamwe bamwe batanguye gutora impapuro kugira bige ishuri, nabo wese urahawe kaze kugira ngo wiyandikishe. Yesu nashimwe. Turagufasha, tukaguha n'ikete. Nimba uvuye mu kindi gihugu, biguha uburenganzira bwo kugenda muri ambasade gusaba visa. Bibaye ngombwa twe tukavugana na ambasade. Ivyo vyose turabifashamo, mukaza mukiga. Rero adresse mudutora ko aho mutubona ni izo nimero ziri ngaho, niyo email iri ngaho. Yesu nashimwe. Uyu munsi ijambo rihindura ubuzima bwawe. Mu by'ukuri tugiye kuganira ku ijambo ryo kuba uhetswe. Urahetswe, sinzi ibintu biguhetse, kandi vyinshi ngiye kuvuga, ngiye no kwivuga jewe ubwanje nivuge ko. Yesu nashimwe. Sinzi ibintu biguhetse, sinzi umuntu aguhetse mu buzima bwawe, sinzi ikintu kiguhetse mu buzima bwawe. Yesu nashimwe. Muri ubu buzima hari igihe ubaho uhetswe, ariko reka tubanze turabe gatoyi. Iyo umuvyeyi ahetse umwana, iyo umuvyeyi ahetse umwana, umwana nta burenganzira afise bwo kuja hasi umwanya bishakiye. Iyo umuvyeyi ahetse umwana, umwana nta burenganzira afise bwo kurya igihe abishakiye.
niyo mpamvu ubona igihe kigeze umubyeyi yonsa umwana, ariko umwana arashobora no kurira ashonje, umubyeyi akanka akamugumiza mu mugongo kubera amuhetse. Umwana arashobora gushaka kuri toilette akarira, umuvyeyi akanka kumukura mu mugongo kubera iki? Kubera amuhetse. Ariko umwana akarira bibaye ngombwa birenze urugero, icyacu akora abikorera mu mugongo wa mama wiwe. Umwana iyo ahetswe nta burenganzira na bumwe aba afise mu buzima busanzwe, kuko ikintu cyose akeneye siko akironkera ku mwanya. Ikintu cyose akeneye akironkera ku mwanya agiherewe. Ikintu ngiye kuvuga ko guhekwa mu by'ukuri, nagira ngo ndagusabe wibaze niki coba kiguhetse mu buzima bwawe, cyagushize mu mugongo, mbese umeze nk'umwana mu mugongo w'umuntu, ku buryo kujya utajya mu gihe ubishakiye, mpaka wa wundi akurihira iyo nzu akuhaye cyangwa ayikurihiye. Kujya ntujya mu gihe ubishakiye, mpaka mu gihe babiguhereye, aho uri mu mugongo w'undi muntu. Mbese guhekwa canke kuba mu mugongo w'undi muntu ni mu gihe atamwidegembyo ufise mu buzima bw'iwawe gukora icyo ushaka. Niyo mpamvu ngira ngo mvuge ibi bintu nivuze kugira ngo abantu benshi bashobore gutahura, kandi ibi bintu bibatera intege bamaze gutahura no gutahura Imana. Kuba mu mugongo w'undi muntu ni ibintu bitoroshe, ariyo mpamvu kenshi dukunda guhimiriza abantu tubabwira mwizigire Imana, muyizere, muyikunde, muyizirikeko, mube mu mugongo w'Imana. Kuko Imana niba uri mu mugongo w'Imana, niwayibwira ko shonje izokugaburira, ntizogufata nk'umubyeyi. Niwabwira Imana ko ugomba kuri toilette, izomenya icyo gukora. Icyo uzokenera cyose uri ku mugongo w'Imana, ntizogufata nk'umubyeyi. Ndababwiza ukuri, iyi si abantu benshi babayeho bahetswe n'ibintu bitandukanye. Ese niki kiguhetse uyu munsi wewe uri kurankurikirana? Niki kiguhetse? Ninde aguhetse? Yesu nashimwe. Iyi si ndakubwiza ukuri iriko irahangayikisha abantu, ariko n'ubundi Imana iriko irakorera muri iyi si, abantu benshi bagatuma bimenya. Yesu nashimwe. Sinzibagirwa igihe kimwe mu 2015, imbere yuko manifi iba mu Burundi, Imana yandungitse kwiga ishuri ntigeze mbona ahandi hantu. Ishuri ntibajije yuko nzokwiga mu buzima bw'iwanje. Nararondeye ivyangombwa byose, ndafata inzira ndagenda mu Rwanda. Sinzibagirwa inyuma y'indwi zibiri gusa niho ibintu vya kudeta vyaciweho mu Burundi, iyo ndi mu Rwanda. Ariko jewe naye nagiye ku ishuri, apana kaminuza iyi n'iriya, ni ishuri ry'Imana, my friend. Nimwibaze ngo nari ngiye kwiga i Butare hariya za kaminuza cyangwa n'ayandi mashuri za Iyerika hariya n'ahandi hamwe abantu benshi bazi. Ishuri ry'Imana. Hamwe ntangura kwiga nkiga ku mwana w'umuntu, hamwe Imana yanyigishije ikanyigisha ikancura ikampindura, hamwe mbona akaryo ko kugenda mu mahanga, ariko Imana ikambwira ati si uko bimeze. Ndababwiza ukuri. Rimwe na rimwe mu by'ukuri iyo turiko turavuga ngo
ibintu vy'Imana, amashuri y'Imana hari igihe abantu benshi baba batayazi. Igihe abantu benshi baba batayazi. Benshi baba batayazi. Ariko Imana niyemera ugaca mw'ishuri, nubwo riba ribabaje. Nubwo riba ribabaje gute, haba hari impamvu. Haba hari impamvu Imana yemeye kuca muri iyo shuri. Kandi iyo mpamvu muri ako kanya uriko uraricamwo ntuyibona. Wewe uba wifuza ico kumara uwo mubabaro uriko uracamwo. Ariko mu nyuma niho uza kubona akamaro. Mu yandi majambo bimeze nk'umuvyeyi akiriko aravyara. Aba yumva ububabare, uburibwe, ariko akimara kuvyara umwana. Ndakubwiza ukuri aba ari umunezero udasanzwe. Aba ari umunezero udasanzwe. Umuvyeyi amaze kuvyara umwana akamubona, aba ari umunezero udasanzwe. Arakunda umwana, akamwitaho, akamukorera, akamwitaho ibintu vyose, akamukorera ibintu vyose, akabamukunda. Imana iratureka tugaca muri ivyo vyose, muri iyo mibabaro, atari ukwitwansi, ahubwo ari ukwidukunda. Kandi hari ibintu igomba kutwigisha muri iyi si. Iyi si ni mbi. Wewe wibaze kugira babone umwana ko akomeye, agishika kuri iyi si ategerezwa kubanza kurira. Bimwe bavuga ngo iyi si kubaga atakinya nibi. Ibaze kugira ngo bapime umwana bamenye ko akomeye, atarize ntabakomeye. Iyi si wumva ivyayo. Ariko mu vy'ukuri Imana ishimwe ko iturindira muri iyi si. Imana ishimwe ko iturindira muri iyi si kandi imigambi yayo igasohora muri iyi si. Icyo gihe naragiye, Imana yarandungitse mu Rwanda 2015. Genda kuba ndi kumwe n'inshuti y'umugenzi wanje. Umuhungu twabanye igihe kinini kandi twava muri eglise imwe. Eglise yo mu Rwanda niyo yavyaye eglise yo mu Burundi. Iyo eglise niyo nashikiyemo, ariko ndakuba kuri uyu muhungu. Abana turi inshuti magara, tuganira ibintu byose. Murazi ubuzima bw'abasore. Ariko murumva hari imipaka mba mfise nk'umuntu mba mu nzu y'undi muntu. Hari umwidegevyo ntaba mfise nk'umuntu aba mu nzu y'undi muntu. Kugenda aho ushatse, kurya icyo ushatse, canke kuryama uko ushatse, amasaha ushatse, umwanya ushatse, canke kubaho uko ushatse, kuko ufise igihe. Nubwo tuba tuvuga ati kabisa yari inshuti. Yesu nashimwe. Twarabanye igihe kinini, tumaze kubana. Ubuzima sinavuga ko bwari bubi, ariko ikintu nshaka yuko mutahura n'iki, ngomba ndabigisha kugira mumenye ko ubuhetswe n'umuntu ahubwo wizere guhekwa n'Imana. Yararongoye tukiri kumwe. Yararongoye tukiri kumwe n'umusore. Niho nagiye kubona ibintu bihindutse. Amaze kurongora niho narose akaryo ko kuvugana na sister wanje kugira ngo ntware muri Canada, nari mu Rwanda. Ariko Imana irambwira ati si uko bimeze, nakuzanye ngaha wige, utegerezwa kwiga ishuri ryige kandi uriheze, amubone gusohoka iki gihugu
c'u Rwanda, hama usubire mu Burundi urondere pasiporo utangure kugenda iyo nagutumye. Abantu benshi muri iyi minsi bariko bararongorwa n'ivyiyumviro n'ivyifuzo n'amarangamutima, ariko ndabagira ngo ndababwize ukuri, risike nyinshi tugira mu buzima bwacu zishingiye ku marangamutima. Amariske, urwanko, inzigo n'ibindi vyose bishingiye hehe? Ku marangamutima tugira. Kuko kenshi abantu bafata ingingo zishingiye ku marangamutima, ama emotion atari Imana yababwiye. Abantu benshi bagira amakosa, amayerere kubera amarangamutima yabo. Yesu nashimwe. Ariko iyo wemeye Imana ikakurongora mu byo urimwo byose, igenda neza. Umuhungu yararongoye tukiri kumwe tukibana. Yesu nashimwe. Ariko akimara kurongora inyuma y'indwi ibintu byari bihindutse. Ifilime yari yizinze ku buryo kuraba televiziyo, kuraba filime dusanzwe ziri ngaho mu nzu zazanwe n'uwo muhungu cyangwa uwo mugabo wiwe cyari ikibazo, ku buryo umugore yavuga ngo izo filime zihamagara imyuka mibi, ngo ahubwo ngo ni byiza kuraba filime ya Daniyeli zijya zivuga ibitabo vy'Imana. Nanje ndaraba ati yakweli nuko ibintu bimeze. Ifilime zose zitavuga ivy'igitabo ca Daniyeli canke ivy'ibitabo vya Bibiliya ziba ziriko zirahamagara imyuka mibi, ariko mu by'ukuri siko navyizera, kandi niyo musi siko ndavyizera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko ivyo byose vyariko biraba kubera ndi mu mugongo w'uyundi muntu. Inzu si yanje, ukonja nuko nyamasi ukwanje, biri ku yundi muntu. Rero ko baguhetse bakubwira ati ako kaboko canke uko kuboko ntugukure mu mugongo, gusubizeyo, akagufunga umugozi kwemera. Ukuboko uragerageza gukura bagafunga eswime, ukaguma hariya ugatuza. Uko ibintu byose biba bimeze ni ukuvyakira kuko uri mu mugongo w'uyundi muntu. Yesu nashimwe. Nimba uri mu mugongo w'uyundi muntu, ni ukuri ndagusengera kugira Imana igutabare uve mu mugongo w'umuntu aguhetse, mu izina rya Yesu. Imana igukure mu mugongo w'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu ntivyagarukiye ngaho gusa, ku buryo ntari nyemerewe no kuraba televiziyo. Dubaze ku buryo n'umuntu agasanga uri kuraba televiziyo akayizimya agashiramo ivyo yishakiye, kubera azi yuko uri mu mugongo wiwe udashobora kumubuza. Ndaceceka. Icyo gihe ndi muri uwo mugongo sinoguharurira inkumi n'abagore bampaye ngo n'abagore banje, ariko icyo cyari igihe nyene nari mu mugongo. Ariko Imana ishimwe yuko Imana yagumye iri mu ruhande rwanje, tigeze nyemerera kuja muri izo nzira, kuko ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 10:27, ababaye intama za Kristo Yesu, haleluya, ababaye intama za Yesu Kristo bumva ijwi ryiwe bakamukurikira. Ntimukangwe n'ivyo vyumba, ivyo vyumba hari ibintu vyinshi biriko biraberayo, ku buryo akubwira ati Imana iravuze ibi n'ibi n'ibitora, uyu n'umugore n'impeta banazifise, kumbe ugasanga bagiye kugura uwo muvugishwa, impeta zirahari n'ibindi bazizanye kugira ngo uwo mukobwa yakuguze akubone mu cumba
byitwa ngo ni Imana yavuze. Ibi bintu biriko biraba ahantu henshi, ariko abantu bizeye Imana ntizokwigera batetereza. Yesu nashimwe. Ibintu ntivyagarukiye ngaho, kugeza ku rugezo umugore w'uwo muhungu twabana yaje kumbwira ngo ubuzima ukuntu bumeze, arambwira yuko by'ukuri mu cumba ciwe harimo abadayimoni. Mu cyumba ciwe harimo abadayimoni, ategerezwa kuza kurara mu cumba ciwe wanze nari nsanzwe ndyamamo. Hama jewe ngende kuryama muri saro, icumba ciwe gisigare kigaragara. Ariko buri munsi wa gatanu, kubera umugabo yaba yarikipeye mu kazi, niho yagira gutse niho yaza agaca agenda agasubira kuryama hahandi, kubera umugabo wiwe ahari. Kandi kugira umugabo wiwe ntamenye yuko jewe maze indwi yose canke iminsi yose ndara muri saro. Ivyo ntivyagarukiye ngaho, abishiramo n'abantu benshi bo muri famiye yiwe. Ariko ivyo vyose vyariko biraba, ivyo vyose vyariko biraba kubera nari mu mugongo w'uyundi muntu. Iyo uhetswe mu mugongo hari uburenganzira bwinshi budafise, ariko kubera Imana iba yemeye kuja muri iryo shuri kandi bigomba kukwigisha, impaka iryo shuri uricemo. Ariko dushima Imana n'ubundi yuko Imana igenda ishiraho abantu. Mwibuke Yesu igihe yari agiye ku musaraba, yarahamagaye Imana irabahigira amuga ati no, ni mpaka uheze misiyo yiwawe. Misiyo ntushobora kuyirata, ni mpaka misiyo ihere, ni mpaka uheze iyi misiyo. Imana irabahigira. Ariko Imana ntigeze imutererana Yesu, yaciye irungika umumarayika umwuzuza izindi nkomezi kugira ashobore guheza misiyo Imana yamuhaye. Yesu nashimwe. Muri uru rugendo dukunze guhorana ba Yozefu batwikorera umusaraba, canke Imana yasize mu rugendo rwacu kugira ngo isohoze gahunda igomba gusohoza. Imana ishira abantu imbere yawe utanabizi, ariko bajya abantu ubona bakugirira neza, bagufasha, bakwitaho, bajya bari mu mugambi w'Imana kugira ngo uheze ishuri watanguye neza mu mahoro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Uko byari biri kose sinzibagirwa. Yesu nashimwe. Sinzibagirwa umunsi nahuye n'inshuti yanje twiganye Bujumbura muri 2013. Umuhungu witwa Kodo. Mu by'ukuri twarahuye amusanga mu Rwanda wewe, ariko vya bindi bakubwira ati kugira inshuti mu by'ukuri ni vyiza, kandi bifise akamaro. Kugira inshuti ni vyiza, kugira inshuti kuruta kugira amafaranga udafise inshuti. Kuko muri ico gihe nari ndimo yarambereye inshuti. Urazi kubaho kubera ishuri urimo ryakurambiye n'ibindi ukivuza ukavuga ati Mana reka mbeho jewe ntajya basi muri iyi nzu, hagize iki ntameze uku ntameze uku, ugasanga uyundi muntu
Imana yaguteguriye undi muntu mu buzima bw'iwawe, uyundi muntu mu buzima bw'iwawe atari uko anafise n'amafaranga menshi, atari uko afise amafaranga menshi, ariko kubera nyene ari wa muntu ari mu mugambi wawe w'Imana kugira uheze ishuri canke ubandanye iryo shuri, Imana yamushize ngaho. Bimwe mwabona Eliya Imana yamurungitse kuri urya mupfakazi atavyo kurya afise, atanicyo afise mu vy'ukuri, ariko arabaho kugira aheze ivyo Imana yari yamuteguriye. Eliya yari mu mugongo w'urya mupfakazi, ariko aremera arabubamwo, aragira ivyo bamuhaye, arabaho ko amategeko y'iryanza bivuga n'ibindi, akayejeje umugambi w'Imana. Nahanje nkiri muri iryo shuri, Imana yampaye uwo muhungu, nta bintu vyinshi vyahatari yari afise, nta kintu n'ibindi, ariko umutima yari afise uruta amafaranga, kandi n'uyu munsi ndaziwe agifise, kuko n'iyi saha twigeze tubana nabi canke kugira ngo dutandukanijwe n'ibihe canke n'ubuzima, no. Ariko nta musi n'umwe novuga ati hari ico noba naramuburanye, ico yarya narakirya, ico yari afise nari ndagifise. Kandi nubwo ntaba mu nzu yiwe, nuko arije ntabishatse, n'ubundi imiryango yiwe yaba yuguruye, naho ari mu nzu yiwanje. Ko na kenshi iyo ibintu vyabaye bindenza, ari vyatara ama stress menshi n'ibindi, wari igihe ubuzima bugucanga ukumva urababaye, ukumva urakeneye n'ukuntu mbese basi worohurira umutwe na gatonyi n'amasiguru n'angara, ndagenda nkugurura inzu nkaruhuka. Ariko ibi vyose ndiko ndabivuga kugira ngo mubone ubuzima bw'umuntu aba ahetswe n'uyundi, bazi kuba mu mugongo w'umuntu, kabaho tazi kurya icyo ari cyo, tazi kwambara. Ndibuka umumama umwe yazanye ibaro y'impuzu, turi gusenga, abakozi b'Imana baratora iyo baro yose, baratora impuzu zose nziza bansigira ipantaro imwe y'abakobwa. Iyo pantaro y'abakobwa imwe y'ijinisi yashaka gutukura, yari hagati ya move no gutukura, niyo bansigiye. Uvuga ati tuyihe ya muhungu, niwe akunda amajinsi. Pantaro nayo turindahira, aragira ati nshobora kwambara iyi mpuzu nubwo ndi mu mugongo uyundi muntu, nubwo ndi mu ishuri, nubwo biruko, ariko sishobora kwambara iyi. Niyi ni mwitongo, kuko nta kuntu vyumvikana abantu bashika muri 4 bashobora kugabura ibaro yose bagaca baguha impuzu, kandi bavuze yuko musangira nabo bantu, uwo muntu yazizanye agashirako nomba novuga ngo encore cyane kadunda amazina y'abantu baza kwitora. Ariko wewe kubera uri mu ishuri, uri mu ishuri ry'Imana, n'uburenganzira bwawe urabwakwa. Imana ikubona kandi icecetse. Iyo uri mu ishuri ry'Imana, bimwe wiyumvira ko ushoboye, bimwe wabona yuko uzi byose, ubona ningo uburenganzira bwawe buragenda, ivyo wari ugenewe bikagenda. Kandi abantu bose ivyo ubona ko ushoboye niba bigikora hajya, ivyo ubona ko umenga urazi niba bigikora, kuko ntaco biba biriko birakora.
nubwo wavuganye na nyine uwo muntu yakurungikiye ivyo bintu canke yarungitse ivyo bintu, hari igihe unamuhamagara kubera ari mu mugambi w'Imana ugasanga fone yiwe ntishaka. Personage ubuzima buragenda. Nimba uzi mu Rwanda, ngomba ndakwereke, sinzi nimba wowe uzi mu Rwanda. Niba uzi mu Rwanda, umbwire kuva mu Gatenga kugenda inzira yose za Nyabugogo, nizo nzira twari tuzi, kumbure ushobora kuzi izindi nzira zishikayo uciye iza bugufi, ariko kuva mu Gatenga Kicukiro ukagenda ukazunguruka za Nyabugogo mpaka ukagenda ugashika Kimisagara, wava Kimisagara uriko uragenda n'amaguru, wavayo ukagenda ugashika Kimisagara hariya ruguru yo kwa Masasu, wamara kuvayo hajya ugaca ugenda aho twari tugiye kuraba umujama wacu yitwa Berina ariwe Jimmy, tukavayo baca tugenda hehe usubira Nyabugogo ugaca ugenda za Nyarutarama, ariko urahagenda n'amaguru. Wava Nyarutarama ugaca ugaruka ugiye Gisozi, aho twari tugiye kuraba umuntu yitwa Mutama. Nimba benshi ndabizi abantu bo mu Burundi barabazi abantu ndiko ndavuga, ariko mu by'ukuri ivyo vyose twariko turabikora kubera turi ku mugongo w'undi muntu, ubuzima butatumereye neza. Kandi wageze ivyo ukava hariya, wazunguruka izo nzira zose ukagaruka ukava iyo ruguru ku Gisozi, ukaza kugaruka n'ubundi mu Gatenga n'amaguru. Mwumve ko kuba ku mugongo w'umuntu si ivyo gusa, ibintu vyinshi twabayemo, ibintu byinshi twaciyemo. Aha ibintu umuntu aba ariko aravuga ni ibintu bitonye gusa, ni ibintu bito kuri byinshi tuzi, kugira ngo by'ukuri tubigishe kuba ku mugongo w'Imana bifise ikimazi kuruta kuba ku mugongo w'Imana w'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu azogufata uko yishakiye, umwana w'umuntu azokwitaho uko yishakiye, ariko Imana sikizogufata. Kenshi iyo ndiko ndaganira n'umuntu yitwa Deo, ndumva nezerewe kuko niwe twabanye muri ubwo buzima, tugenda za Nyarutarama, Nyabugogo n'amaguru n'ahandi, mu gihe ata muntu n'umwe ufise ari hafi yawe. No kujya hari ikibazo, urazi kuva ku biro 70 ukamanuka ukagenda ukagera ku biro 40 atari uko bikunze, kuvuga inshuti na bamwe musanzwe muzinanye cyangwa mubanye bakubona nabi, bagufata nabi, bakuyumvira nabi, n'abagenzi bawe bari hafi batangura kukubona nabi, kwirukana wapi, iminsi tumaranye uku. Ariko Imana ishimwe, iyo wemeye ukaca mu ishuri ry'Imana, ugaca mu ishuri ry'Imana ukemera ukarihiza, ndakubwiza ukuri yuko umaze guheza iryo shuri, yuko Imana ikugirira neza. Iryo shuri nararibayemo ku buryo natinye no kubwira abantu yuko ngomba kugenda mu Burundi. Nagiye kubona ngiye kugenda mu Burundi ari 2016,
ndabinyegeza, kumbure Kodowe warabizi, nabibanyegeje kubera mu by'ukuri Imana yari yanyibwiye ati genda kandi ntagire umuntu n'umwe uyibwira, hamugende mu Burundi urondere pasiporo kuko hari ahantu ngomba gutuma. Ivyo ni ibintu vyabaye ata n'umuntu abizi, bizi jewe ndanka kubwira Kodo ndetse n'abandi, kuko abagenzi rimwe na rimwe barashobora gutuma ushika mu mugambi w'Imana canke udashika mu mugambi w'Imana. Uti kubera iki? Kuko amakuru twakora mu Burundi twumva ko ari mabi, abantu bariko baragenda bariko barahura n'ikibazo, ariko jivyo sivyo nitayeho, naracecetse avuga ati kugira ngo nirinde shike kuca Imana yambwiye, reka nceceke hama nigire. Afata akayira nagenda mva mu Rwanda shika mu Burundi. Naze gushika mu Burundi nabwiye ati nageze mu Burundi, ntibavyemeye kuko bari bazi yuko twari turi kumwe kandi n'ejo twari turi kumwe. Bibaje ati ni gute yoba yagiye mu Burundi, bavyemeye ariko naragiye. Maze kugenda ndashika mu Burundi, hama ndarondera pasiporo. Maze kurondera pasiporo, Imana irambwira ati umugongo wari uriko ubu warawuvuyeko, ahubwo ugiye gutera iyindi ntambo. Niho natanguye kubona Imana mu by'ukuri ifungura imiryango. Imana irambwira ati ubu mugongo ugiye kubako kubera ishuri wahejeje kwiga, icyo nashaka yuko wiga, ubona abantu ko bameze, ubone iyi si uko imeze, ubu ngiye kugutuma. Yesu nashimwe. Nanje navuga ati ndi tayari kugenda Mana. Natanguye kugenda muri Uganda, Kampala, hari ishuri apostolique nagiye gukora. Maze kurikora ndasubira mu Burundi, barambwira ati ubu rero ngiye kuva mu Burundi ngiye Mombasa, Kenya. Bwati reka nari mfise amafaranga, nabona amafaranga menshi cyane, nidandariza amatelefone mu isoko mu Kamenge, nironyera inoti nyinshi, azi kugira 1 million mu mufuko zidafise gahunda nka pocket money. Nawe Imana ngurikira kubwira ngo ugende ngo muri mission, hantu ugiye kubaho mu kwizera, hantu ugiye kubaho udafise amafaranga y'isabune, hantu utagiye kuronka amafaranga yo kuriha huba, hantu utaronka amafaranga yo kugutunga, hantu utaronka amafaranga yo kukwambika n'ibindi, kandi ufise 2 million zinarenga mu mufuko pocket money. Abagati barakubeje, ariko Imana imaze kubona ko nakomanaje umutima, ivyo bintu bikubita umugere byose birasanzara uburyo nisanga cyose vyahindutse. Ndafata inzira ndagenda Mombasa, nkigera Nairobi. Yuka abantu benshi bambwiye ati ngo dukorane uko, ariko ndavuga ati no, ariko nubundi shima Imana yuko icyo gihe cyose nagiye yagiye impuza n'abantu by'ukuri bambera umugisha. Nibagiye nka Pastor Valerie, twabanye kenshi mu Rwanda, mu Burundi, dukora umurimo w'Imana. Bo bose abantu twagiye duhurira muri Kenya, hari n'ubwa mbere nkihagera, banyereka umuji, banyereka ukuntu. Yesu nashimwe kugeza aho umugambi w'Imana ntangiye gusohoka. Ndagenda Mombasa cyukuri natinya, ndavuga ati Imana, ko biri bwose ko wandugize ngaha, uri umwizigirwa kandi ntushobora kundeka. Igihe kiragera, Imana arambwira ati genda, sohoka, subira mu Burundi. Yesu nashimwe. Imana irambwira ati sohoka. Nzibagirwa uwo munsi nanasohotse, naje mu Burundi, muri Kenya na bisi. Uwo munsi ngiye gusubira mu Burundi, no munsi nasubiyeyo ngiye n'indege ya mbere, ariko uyu munsi sinzi n'amadege nawe amaze gukoreshwa nkana.
ukuri nabambeshe. Ariko icyo ni ikintu kiriko kirakwereka itandukaniro ryo kuba ku mugongo w'umwana w'umuntu no kuba ku mugongo w'Imana. Mu gihe wizeye Imana ukawiyizigira mu buzima bwawe bwose, Imana ntigera igushira hasi, Imana ntigera ikumara amaza, Imana ntigera igutetereza ivyo uburimwo byose, nubwo abantu baba batabibona, nubwo abantu baba batabitahura nk'uko bitahura, nubwo abantu baba batavyumva, nubwo abantu baba batakubona, batagutahura, batabona ivyo urimo, we ntiwite ku muntu, wite ku Mana gusa. Sinzibagirwa ibintu byinshi nahuye navyo, abantu bambwira ko ndi umusazi, ko nataye umutwe, ivyo ntibizobaho, kunuku wewe iki n'iki. Ariko kubera nari ku mugongo w'Imana, uyu munsi ivy'Imana iriko irakora biracabatangaza. Haleluya! Ivy'Imana iriko irakora biracabatangaza. Yesu nashimwe, kubera ni Imana y'ibitangaza. Imana twizeye ni Imana y'ibitangaza. Imana twizeye ni Imana y'ibitangaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwizigiye Uhoraho, haleluya, ngo ameze nk'igiti gitewe ku mugezi, cyama gitotahaye ibihe vyose. Igiti gitotahaye gitewe iruhande y'umugezi kiba gifise ubuzima bwiza. Yesu nashimwe. Ico giti cyama ibihe byose, kiragera igihe cyo kwama, hama kigahera kikamura, n'ubundi kigasubira kikama. Ariko igiti kidatewe ku mugezi kirama, kimaze kwamura kigaca kiba kiri ngaho gusa, kikarindira igisha imvura izogwira, hama imvura iguye kikabona gutotahara, hama kikanama. Ariko umuntu canke igiti gitewe ku mugezi siko kimeze. Hari itandukaniro. Igiti gitewe ku mugezi n'igiti giteye ahandi hantu. Ese umugezi utewe ko n'uyuhe? Canke utewe ku yundi mugezi? Utewe kuri uwo mugezi wama mu kanya gato, hama ukanezerwa mu kanya bakubwira ngo va ngaha, ntukwiye kuryama ngaha, ntukwiye kuba ngaha, ntukwiye kurya ibi, ntukwiye gukora ibi. Canke uri kuri wa mugezi aho wama ibihe vyose. N'uyuhe mugezi uteweko? N'uyuhe mugezi uteweko nshuti yanjye uri kurankurikira? N'uyuhe mugezi uteweko mu buzima bwawe? N'uyuhe mugongo uhetsweko? Canke wimereye nka cya giti kimwe kitigeze kitanama, hama nyene caraza kukiraba, amaze kuza kukiraba asanga atari camwa na kimwe kiriko, afatinyeyo kugitema. Ariko kubera umuntu yagikorera, aravuga ati ndakwinginze Mutama, ndakwinginze bosi, nihanganira umwaka umwe gusa, umpe iki giti ndaciteko. Hama ninacitako, inyuma y'umwaka umwe niwaza ugasanga ntikirama, ndaguhaye uburenganzira uzogitemagure. Ese uri ikihe giti? Utewe hehe ku yuhe mugezi? Nagira ngo ndaguhanure, ndanagutera intege, ubuzima bwawe wige kuba ku mugongo wa Kristo Yesu, kuko niwaba ku mugongo w'Imana, niwaba ku mugongo w'Imana, niho uzoba utewe ku giti. Yesu nashimwe. Niwaba uri ku mugongo w'Imana, uzoba utewe nk'igiti kiri hafi y'umugezi. Icyo giti cyama cama ibihe byose kandi gihimbara sebuja. Sebuja yaje akakiraba aranezerwa, akama gituturira ibibabi kugira ngo kirushirizeho kwama gose. Ariko utamera nka cya giti gicibwa ibibabi.
kubera iki? Kubera kitambo ivyo biba bigatererwa hehe? Mu muriro. Ariko wige kwama, wige gutegwa ku mugezi, wige kuba ku mugongo w'Imana, numere nk'abo bantu bose bahetswe n'imiryango, mu nyuma bagakora amahitamo, bagahitamwo kubera imiryango yabo ayibahetse. Ugasanga uri kuridoga ngo jewe sinigeze nkunda kwiga ibi bintu, jewe sinigeze mpitamwo kurongora uyu muntu, jewe sinigeze mpitamwo gukundana n'uyu muntu, sinigeze mpitamwo kano kazi, sinigeze mpitamwo ibi na biriya. Ibi byose nabikoze kubera famiye yanje. Narongoye uyu mukobwa kubera mama, narongoye uyu mugabo kubera mama, nahisemo gukora aka kazi kubera famiye yanje. Mu gihe uhitamwo umukobwa muzobana canke umugabo muzobana, famiye yawe niba yitaye ku mukobwa uwo ari we canke umugabo uwo ari we, ico baba bitayeho kenshi bakubwira ati turakeneye umwuzukuru. Uwo mwuzukuru ntibazi aho uzomukura, kuyuhe mukobwa, kuyuhe mugabo. No, icyo baba bakeneye, baba bakeneye umwuzukuru. Nicyo, nta kindi. Ariko mu by'ukuri ntushobora kuronka umwuzukuru udafise umugore cyangwa umugabo, ntibishoboka. Ariko iki ni igihe kigeze ngo tube ku mugongo w'Imana, tuja aho Imana idutwara, dukora ivyo Imana itubwira, twumvira ivyo Imana idusaba, tureke kwama turi mu buzima bwo kuba mu migongo y'abantu, amaranga y'umutima y'umuntu. Yesu nashimwe. Kuba mu mugongo w'umuntu ni ibintu bivuna cyane, bituma udashika aho Imana iriko irakubwira, bituma Imana itagushikana aho ugomba kugera. Uyu munsi nimba ndiko ndakora ibiganiro, nimba mvuga ubutumwa misi yose, nimba ndiko ndakorera Imana, uyu munsi ndiko ndavuga ibi byose kubera ntari mu mugongo w'umuntu n'uyu, Imana gusa. Nta muntu n'umwe ndi mu mugongo wiwe, ndi mu mugongo w'Imana. Mu by'ukuri mu gihe uri mu mugongo w'Imana nta n'umwanya woronka wo kuvugira Imana. Mu gihe uri mu mugongo w'umuntu nta mwanya woronka wo kuvugira Imana. Ariko mu gihe uri mu mugongo w'Imana uraronka umwanya wo kuvugira Imana. Kuko kenshi iyo uri mu mugongo w'umuntu uronka umwanya munini wo kuvugira umuntu, uvugira uwo muntu mutaka no mu bintu bibi, kugira abantu bamwemere nawe agushime, akwiteho, akugirire neza. Imana idufashe cyane kuba mu mugongo w'Imana. Harimo inyishu. Umuririmbyi yaravuze neza ngo kuba mu mugongo w'Imana harimo umunyenga, ahubwo birenze n'uwo munyenga. Kuba mu mugongo w'Imana bihindura ubuzima. Kuba mu mugongo w'Imana bihindura byose, bihindura kazoza yawe. Bibona ku mugongo w'Imana bituma ubona uwo uriwe muri kazoza. Kuba mu mugongo w'Imana harimo ibanga. Nagira ngo ndabahimirize, nimba by'ukuri mu mugongo w'umuntu n'uwo ari we wese, kuva uyu munsi utangure gusenga Imana. Yeti Imana, ndashaka kuja mu mugongo wawe, unkure muri uyu mugongo w'uyu muntu. Umugongo wose wowe urimo ugutwara kure n'Imana, utakwemerera kuba hafi n'Imana, kwima ukakwiba n'uburenganzira bw'iwawe. Tanga urusenge Imana uyu munsi. Yeti Imana, akeneye kuba mu mugongo wawe mu buzima bwanje bwose. Ndashaka kuba mu mugongo wawe, ndashaka kubona ndi mu mugongo wawe, nezerewe mpimbawe. Yesu nashimwe. Birashoboka. Azi kuba mu mugongo w'umuntu, ushobora kubwira ati ngo tugende,
akugurira ibyo kurya, ariko bamubwira ati muhira bimeze nabi nk'igihumbi akakikwima. Urazi kuba mu mugongo w'umuntu akubwira ati tugende sanga ngaha muri aka kabari, sanga mu kabari ari inshuti ari umugenzi wawe wa wundi witwa ngo ni umugenzi wawe magara, akamubwira ati umushikiriye akakubwira ati komanda icyo ukeneye cyose, ukamubwira ati mwifana, akakubwira ati barakubesha nta fanta ngura jewe ngura ibiyeri za nzoga zikazekaza, ukamubwira ati nimba bidashoboka nanjye ntayo, ukicara ngaho muri abari karanywa akanka kugura ikintu kubera uvuze ko nywa fanta, kubera uri hehe, uri mu mugongo w'undi muntu, kandi muri icyo gihe ntishoboye kwigurira iyo fanta. Hari ubuzima my friend, hari ibintu migongo tuba twarabayemo uyu munsi, kuba tuvugira Imana dufise impamvu y'ukuri tuba twarahisemo kuvugira Imana, ko twamaze kubona yuko Imana atari umwana w'umuntu, kandi Imana atari kujya ukwiri, si kujya twe twibaza yuko imeze. Yesu nashimwe. Imana irengeye ubwenge bwawe, irengeye ivyumviro vyawe, irengeye imigambi yawe, irengeye imipango yawe, ariko ntawayizigiye imukoze isoni. Yesu nashimwe. Muze duharanire kuba ku mugongo w'Imana, muze duharanire kwizigira Imana mu buzima bwacu bwa misi yose. Wishimire kuba ku mugongo w'umuntu nubwo uri ku munsi, nubwo bari karagukorera neza bimeze gute ibintu biriya, ariko ba ku mugongo w'Imana. Imana ntizokwigera igutetereza, Imana izobana nawe, Imana izokorana nawe, Imana izofungura imiryango yawe, Imana izohindura ubuzima bw'iwawe, Imana izosohoza amasezerano y'iwawe, Imana izohindura ibyo ubona bitagihinduka, Imana izokora bijya byose ubona ko vyananiranye niwaba ku mugongo w'Imana. Abizigiye Uhoraho, haleluya, abizigiye Uhoraho bameze nk'igiti gitewe ku mugezi, abizigiye Uhoraho kandi bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyeganyega ngo ahubwo uhora uhagaze ibihe byose uhereye ubu mpaka ibihe bidashira. Rero nimba wizigiye Uhoraho umenye yuko umeze nk'uwo musozi Siyoni utigera unyeganyega n'ibyo ucamo byose n'ibindi na biri, ariko wamuhagaze kandi Imana iguhetse. Wewe muri ku mugongo w'Imana, nubwo inkukura ziza n'ibindi umuyaga utera, wuguma uri ku mugongo w'Imana. Yesu nashimwe. Imana iraguhetse, wemerera Imana ibandanye kuguheka mu buzima bwawe. Imana ibaha umugisha, twizera ko hari byinshi mwumvise cyane utahuye. Bishize mu kanya keza, nimba wifuza kwakira Yesu Kristo, cyangwa bugufi usubiremo amajambo uti Mwami Yesu, menye neza yuko pfuye ku musaraba uzira ibyaha byanje, none Mwami Imana ndasavye amaraso wavuye ku musaraba kugira neza ntunganye, ufite mu gitabo c'urupfu nyandikimo c'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwakiriye Yesu, mbere Umwami umukiza w'ubugingo bwanje ibihe byose. Kuva uyu munsi ndahakanye Satani mu bikorwa bibi vyiwe vyose. Ndasavye amaraso yawe yavuye ku musaraba ntandukanye na karande n'imivumo n'ivyo byose. Mu izina rya Yesu, urakoze Yesu kunyakiriye, urakoze kumbaye icyaremwe gishasha. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha wasubiyemo aya majambo kubwiza ukuri yuko mw'ijuru hari impundu n'umunezero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ufise uwo mwana afise ubugingo. Aho nimba ufise umwana ufise ubugingo, rero uwo mwana ufise ntuzumutakaze, kuko niwo mutakazi uzomutakaje ubugingo. Yesu nashimwe. Urakeneye kugumana uwo mwana,
urakeneye gusenga no kwisonzesha, urakeneye kugira eglise usengeramo, ukuriramo, ukeneye kubatizwa mu mazi menshi, ukeneye yuko tugufasha, urashobora kutwandikira ngaho, WhatsApp yacu irahari, email yacu irahari, hama tugufashe. Yesu nashimwe. Rero ubuhawe kazi, Imana iguha umugisha kandi wamenye kwikorera no gukunda Kristo mu buzima bwawe. Imana iha umugisha abantu bose bariko barakurikirana ikiganiro cacu c'uyu munsi. Nizere yuko amajambo yose niyo ntaye hari ibintu byinshi bafashije, ariko ndabamiriza kuba mu buzima bwawe uhetswe n'Imana gusa. Imana ibaha umugisha, tubandanye gusangiza abandi ibiganiro byacu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye n'urukundo rwawe, ineza yawe Mana, tugushimiye ukuntu wawe natwe mu kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze. Mu izina rya Yesu tuguhaye icubahiro. Mana, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Uwiteka Imana, abantu bose bagihetswe n'imigongo y'abana b'abantu, mu izina rya Yesu baruhure, bakure kuri iyo migongo, mu izina rya Yesu bahekwe na wewe gusa, mu izina rya Yesu. Mana, bagenderere, baganirize, vugana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, bashire ku mugongo wawe kuko uri Imana y'urukundo n'imbabazi. Hindura ubuzima bwabo, hindura ivyabo byose, maze Uwiteka babeho bafise umwidegenzo wawe. Urakoze Mana, tubisabye Imana. Impamvu dusengeye ni umuntu wese yahisemo ingingo gukizwa uyu munsi mu izina rya Yesu Umwami Imana, kugira ngo umugirire neza, umurindire mu bushobozi n'ububasha bwawe, abona agakiza kawe. Natuguhaye icubahiro, gushimira, guhimbaje mu izina rya Yesu. Habwa icubahiro Yesu, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen.